CNDD-FDD bakureba renda wabwira ikintu kimwe CNDD-FDD ni Imana. Imana niyo yashyizeho mwanka mwemera Imana yashyizeho muvyanka muvyemera Imana yashyizeho. Reka ndebabwire hari uwo muvyo baratumiye abantu ngo duhure ngo tuje kugwana umwe wese Imana muri yakara mutima yaragiye muri ingo ngomba kurokora abarundi nta kindi kandi umuntu wese yigize akagari gakavuga ko ari wese CNDD-FDD demokarasi ntacyo umuntu havuga ivyo ashaka umuntu n'umukuru w'igihugu bamutelefona iyo mpamvu yakomeye n'umukuru w'igihugu bamwandikira mesaje demokarasi yaraje intwaro za dogora duhure zarahetse turi bamvuye kureba oya namwe nimwe yumviye intwari ishobora gutunganya ubwicanyi ikica abarundi indiri n'indiri nojo n'injojo ikabanyegeza ntage n'ucira amatehazi kubera nawe yocafa tukabibona abo ntacyo turakora basha uno munsi harageze katuvuga ngo duhe igitoro reka vyose bizoze igitoro n'akantu busanguze ubu igitoro n'ubusa mugakaratesheje ubwoko abantu ako kantu ubusa karatesheje ubwoko abantu kugira Imana ibageze ibone umutima wanyu aho ugeze ngo nabacishije mu bugaragwa hari inzoka ziri mu ubumara bukaze ahatagira amazi kugira ngo ndabageze ndabe yuko munyemera cyangwa mutanyemera ndabacishe bugufi mumenye ko ari Imana yanyiri hejuru. Malengo Business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafle, ama tapi, eka n'ibindi mukenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose. Cyangwa mukeneye umufundi y'ibinuje iyo bakorera ivyononekaye muhira iwanyu. Byose twakure kuri 68 tuba tubikire. Malengo Business niwo muco wize ku barundi bose. Nobu nagira ndabwira abarundi mufise inyota nyinshi y'igihugu cy'amata n'ubuki n'ubundi muremera kuko hagize agakoma mwarahabutse hagize agakoma ngo duhe cya gihugu cy'isezerano watubwira ngo duhe watubwiye yuko tujanye mu gihugu cy'isezerano abarundi batunga bagatunganirwa none ntibatunze ntacyo urakora muga muribuka Musa kibajabutse ikiyaga gitukura bajabutse n'akanyamuneza kenshi ubwa mbere bari bijiriwe bari hagati y'ikiyaga n'ingabo za Farawo ziriko zirabakurikirana barabura iyo baje Musa we watuzanye kugwa ngaha watuzanye kutwononera none ubona nk'ubu we wadukwege bamujako ati nimuhumure Imana irabibona ntimuzosubira kubona ukundi ivyaga abarundi mwabonye ntimuzosubira kubibona ukundi humura ivyago mwabonye ntimuzosubira kubibona ukundi byaraheze uhamuka nahamuke byaraheze ntimuzosubira kubibona ukundi. Musa avuze gutyo agenda imbere y'Imana ati Mana none gute ikiyaga imbere yanje ingabo za Farawo inyuma turi hagati y'imisozi ntaho dusaganiriza wewe numa gusa hari ikintu kigira kibe iyankono urayifise atego iramvure gusa ico wirami ikiyaga gica gicikamo kubiri bene Israeli barajabutse ingabo za Farawo zirakurikira bashika hakurya bazabona y'amazi afuriye ingabo za Farawo bacararira imururirimbo ngo ridushimagiza Imana iyo yatweretse ubasha bwayo
Miriyamu niwe wa mbere yateye urubyino, barabyina ko urugamba ruheze naho ruratanga. Bamaze kwidogera Musa kangahe? Uno munsi nyene hariho igihe mwavuga inzara iratwishe. No munsi katufise cyo twambara, iyo nzara ndayibuka, yitwa nzoba ndambara, inzara yo mu 2007. None turayitsinze, hari abantu bavuga ngo inzara iratwishe kubera bahahamutse, bafise inyota y'igihugu kiriko kiraja. Abo barahamutse ngo tureke vuga ivyiza bihari, tuzovuga ivyiza Imana yadukoreye. Muribuka cagiye mwavuga muti Imana ukaduha amahoro, ibyo bizoba bikwiye, muravyibuka. None turafise amahoro, bararinze. Imana yarababonye ko bafise igikanu cakongataye, ngo mwebwe ngo ndabaheze namwe ntitujana kuko mwarahunga mwaramaze, ngo mufise igikanu cadadaye, ngo uko nojana namwe nova ndabahonereza mu bugaragwa. Uko rero hariho abarundi bameze uko, bafise igikanu catadaraye, niyo ivyiza badapfa babibonye. Bariho mugani bakeye. Imana yacu iguma ikora rero, ntihagarara. Imana yacu iguma ikora, ni nziza. Hari ibintu yatugiriye, hari ahantu twavuye, twari dufise inda mw'ipantaro, ahagaho ufise inda mu mpuzu n'inde muri mwese. Muribuka inda twari dufise, muravyibuka. None Imana ntakirakora isezerano rya Seredefudede ntiraja mu ngiro, niko baca bavuga. Abatabona mufise amaso yo kubona ntimubone, mwagira amatwi yo kumva ntimwumve. Imana yacu irakora, iyakoze biriya nizokora n'ibindi, kuko nihikiri. Ndazi ko Imana ari nziza, tugiriye neza, yadukuye habi. Aha dukoranira ntitwakoranira abashi, ntivyakunda. Ni nziza yangiriye neza. Shirako turitsina twetugiriye neza. Zamuribuka. Ariko mwebwe nk'intwari ishobora kwica abarundi ibihumbi n'ibihumbagiza atacamira, bakanyegeza imivyimba mu mafose komine, hagahera imyaka irenga 30 atawuracira n'umunwa hasi, kubera uzi kubivuza ucupfa. Birasa n'ubu ugabo kirazira kubivuga. Demokarasi aje umuntu avuga ivyo ashaka, umuntu n'umukuru w'igihugu bamuteresa. Iyo Mana irakomeye, n'umukuru w'igihugu bamwandikira mesaje. Demokarasi yaraje, intwaro za Dogora Duhure zaraheze, turi bamvuye kureba. Oya namwe nimwiyumviye, intwaro ishobora gutunganya ubwicanyi, ikica abarundi indiri n'indiri, injojo n'injojo, ikabanyegeza ntage n'ucira amate hasi kubera nawe yocafa, tukabibona ubu. Aho ntacyo turakora.
basha igihe kiraho twava coma amahoro byose bizaba biheze ico gihe hari uwava Bujumbura Ingozi saa 5 y'ijoro agashika Bujumbura none no ubashika Bujumbura amenya agashika wakarengwe mbere muri bukare bitwa abanyarucari n'abitwa bakire abakire bari bangaye barashikiye ibihumbi 10 ga mu Burundi banyarucari abakene barenga miliyoni 8 none uno musi nabo baranywa kayere kakayere gace kanyoga nabeshi naco turakora kandi bafise amahera ku mufuko abantu bafise amahera ku mufuko naco turakora ya tuzoshika n'abanyisirayeli bagiye imyaka 40 abantu bagataye igikano nakazi kabo ntibazobampamagara tariya tuvuye je ndibuka umunsi afata ingingo kandi Imana ni nziza pe iyo yiyambaje murazi cyari cyo gufata abanyeshure ukagandagura ikibonane atacamira oge Imana hajyari ifise ivyiri kwirapanga yari ifise ivyiri kwirapanga ko Burundi buzokira yateza kurondera ingabo sere defide bakureba nagenda abwira ikintu kimwe sere defide ni Imana niyo yashizeho mwanka mwemera Imana niyo yashizeho muvyanka muvyemera Imana yashizeho reka ndebabwi hari uwo muvyo baratumiye abantu ngo duhure ngo tuje kugwana umwe wese Imana muri yakara mutima aragiye muri ingo ngomba kurokora abarundi nta kindi kandi umuntu wese yigize akagari gakavuga ko ari yashizeho sere definitive vyaciye vyanka aha tuva kureba nta numwe yatumiye uwundi tuza tubona twese turahuye gushikaho mbere benshi banka no kwinjira no kuza muri ubwo bwami Imana ikituma umwasa ati genda wica abanyeshuri iyo bava bakagira amashuri yisumbuye no kuri kaminuza hanyuma bazocika kwicuma bazoca baja ku rugamba murumva aho umwasi ari bagira rukitema nemwe ari bwabibona Imana ariko iratoranya bazoshikana Burundi ngaha tugeze mugabo ingorane abantu bagowe bafise inyota bafise ihamu ryo gushika mu gihugu cy'isezerano kubera rero babonye utevye na gato utarashika nawe nibigira nyene kugira ngo ibageze irabe kumurinda uno munsi umuntu avuze yuko ataho turashika uwo muntu hageze kubeshuza Imana kandi Imana izobimereka wenyene izobikwereka twebwe ko turabizi aho dushitse Imana irakomeye baje twavuye kure ico gito tuvuga kijya gihe mwarigeze mwiyumvira igito nimubivuga ko mufise ingendesha mugendesha amabarabara mwibarabara rimeze nabi kuko ufise ingendesha ugendera muri iryo barabara ico gihe tubonye barabara twaca turihunga uno munsi harageze katuvuga ngo duhe igitoro reka vyose bizoze igitoro n'akantu busanguze ubu igitoro n'ubusa mugakaratesheje ubwoko abantu ako kantu ubusa karatesheje ubwoko abantu kugira Imana ibageze ibone umutima wanyu aho ugeze ngo nabacishije mu bugaragwa hari inzoka ziri mu ubumara bukaze ahatagira amazi kugira ngo ndabageze ndabe yuko munyemera cyangwa mutanyemera ndabacishe bugufi mumenye ko ari Imana yanyiri hejuru none turi mu rugendo ababonye tubuze igitoro bacira cinkokora bagataka kurundi inyuma bagenda muri les années 90 bagenda muri les années 90 hari igitoro hari amahoro niho hari amahoro mu 90 hari amahoro yemwe dusubireyo dusubire mu 95 tujya mu 90 na kangahe hamwe aha dufise haramaze shimira Imana basha shimira Imana aho mugeze basha shimira Imana aho mugeze basha ndabwira Imana ingene ikora hari uwarazi yuko igisoda kizoka mu Burundi cyohereza abarundi bose
tumvise cyo mafu twese baca twiruka kwinyegeza none ubu ducaruza kwa Kalifti ndabeshe ubu ducaruza kwa Kalifti tumvise cyo mafu mu gico gihe twaca twiruka na Imana irashika no Burundi na urashika Barundi muragaba nico gituma abasenzi musite cyane mutima mwerandaze abarundi baje ku murongo abafisi abakongataye mumenye ko Imana ikomeye reka je kubwire anja kumayaje gusaza ndabereka ibikorwa by'Imana kuva umuharisere Defide Dubaye yago maroshe guhagarara icara gato turasubira guhaguruka Defide nababwiye ko atanumwe yigeze agenda kupondera abanywanyi nta numwe Imana yenyene yarabirondere twarigeze turiko turatebura nabo twahora tugwana ba XFAB hanyuma umwe yambwire yuko ngo sishobora kuba generale ngo bisi imyaka 37 cyadamubwira ni je sinzi gituma ngora nije burya niga muri première licence muri droit uno munsi shobora kuba nari kuba ndumucamanza muri sentare y'intango y'ahantu nk'icenda juru mugabe Imana yaragutumye wewe nyene iragutuma kugira ngo ngende ku rugamba negarutse ndi general cy'ubimpora kandi ari wajanye shiga muri droit hari naho mbandi umucamanza muri sentare y'intango nk'ikinyinya mugabo Imana ragutumye wowe nyene itigende rokrit ya muntu yitwa Evariste ujya neva aje ku rugamba kuko Imana ndetse cyo yamumagariye cyagende Ntuzewe none ko nibere muri kaminuza iyo batamba nandura yo nari kugenda ku rugamba none ntihari igisoda cy'igihugu ko kitantabaye umugenzi wanje yitwa ruri mu nzu wewe bamuziburiye mu modoka y'abajandarume muri jeep ruri mu ruziko umugenzi yitwa ruri mu ziko twari twicaranye gute Imana rero irazi ngene itabara n'umuntu bakicisha amabuye mbona ico gihugu mbwira nari gukurirahe iyi Imana acivuga iti hariho ikibazo n'abarungiki umuntu adashima aho tugeze ni cihebe iyumvire umuntu mwicaranye bakamuziburira mu modoka y'abajandarume aribo bari gutabara ico gihugu cyo nari gukurirahe ganuze muga Imana ici canze mu 1998 nari ngwaye kwashi ndabatera inkuru nari ngwaye kwashi batwita abazungu ba Nyangoma twari abazungu ndwaye kwashi none sagene karagurika mu 1998 twagiye ngo tugiye gusaba basi tugira ibiganiro by'amahoro baca baradupfunga ntuze kwagirizwa ngo umusoda w'igihugu wagiye kwica impunzi nawe ari we uri kufasha kugira izo mpunzi zihunguke batwagirije ngo turabasoda w'igihugu baja kudupfunga ubugira kabiri baturekeye bagarutse kudufata Imana ikivuga iti wenda gukwepesha ntaho uje hari ikintu ngira nkwereke abandi barafatwa baca barapfungwa nanje Imana irankwepesha ntibamfata ncaba mayibobo cyane mayibobo burira buraca cyane mu gisagara ntagiriyo ntaha sinapfuye kubera iki hari ikintu Imana yagira inyigisho mayibobo ingene bumeze kugira ngo zembe ingezo bitorera umuti Imana nta hantu namwe gucisha itari kwigisha Musa Imana yamucishije kuragira intama za Yetiro kugira yige kuba umwungere nta kintu kimwe Imana ikorera ubusa je nabaye mayibobo ico gihe ngo mayibobo bwanje nibwo bwampaye ihishurirwa yuko Uburundi buzogira amahoro
je nagiye ndiko ndamuma ibobo buganje nyebayeba ncampura n'umuvuga butumwa arambwira ati we nakubonye uri umurundi ntego cyane kandi jewe rero ndi muri babandi acambwira ati ndakubarire ati Burundi buzoronka amahoro mugabo kugira buronke amahoro buzotwagwa n'umukuru w'igihugu w'umusenzi abimbwira uko we 98 wovyeme yarabimbwiye yitwa Tita Abel umumenyesha amana n'umuntu w'umuvuga butumwa mpuza makungu n'ubu nabandamwinginga ngo aze mu Burundi yambwira atatumvise ijwi ry'Imana ntaza gusengera ahantu nahamwe ngo no mu Burundi rero nihagera zoza niwe yabimbariye mu 98 ico cyanagenda yambwiye twari tugifise abanyamareba hariho ibintu twita banjoni dupfumura ngo urusoro ntigwinjira twica ibirasago twari dufise ikintu citwa igifaro citwa joni iyumvira ahantu Imana yohaza agantuze twari twananiwe n'urugamba kubera uko gupfumura mugahaza umuntu avuga ati amahoro azoboneka mu Burundi mugabo hatereza kuba hari umuperezida umukuru w'igihugu w'umusenzi bitabaye ivyo nta mahoro muzoronka chawe yumvira nazigira navyumvira kuri babajama bari kwindasaga ariko hajya inzira y'Imana irakomeye mu 2001 hajya mutima mweranda zariruka atugwaho ati kuva ubukongre abakuru bose barabajana mu mareba abakuru bose barabajana mu bifaro ubu bose barakuwe haca haza abategetsi bashasha bo mu muhari ubwo nyene kongere ibaye duca dufata ingingo yuko umuhari CNDD-FDD Imana ihugize ya mbere mu vyo dukora vyose ko Imana ariyo iri imbere yacu nta muntu ntajye naho nyene uzobesha kuko twebwe tugitegurira kongere twavuga gusa ko uzodutwara azobaza kurahira afise igitabo cy'ijambo ry'Imana muri kongere hacava y'indi ngingo hari kwa 23/0 mu 2001 ndababwira ibitangaza byabaye uwo munsi abo twahora tugwana muri politike bose nagiye mbona hatanga kuvuga ngo binjire muri CNDD-FDD aho rero nico nicabona gikuru kuko nije wa mbere nabagirishije inama abi Bujumbura bambwira ngo dusange Bujumbura tumvikane ntize munyice ahubwo mwebwe nimuze gahandi naje ngo tuze mutwice mbwira abantu babiri mwicana mwese muvuze ngo mugire ibiganiro umwe ati ingino ndi ngo sinza wonyica ubundi nawe ati sinza wonyica mwahurira hehe atari Imana y'umuhuza ninde yo bahuza Imana yaciye umuhuza ndababwira ibo muhuza turahura turanama rimwe turavuga tuti kuva uno munsi umwasi w'Uburundi ntakiri ubwoko twamubonye umwasi w'Uburundi wari turabahutu n'abatutsi turi kumwe ubwo nyene atanameza ngaha heze tuza tubona baratumiye mu biganiro bimwe napfungirwa nzabona baradutumiye dushitse mu biganiro abo muri leta hajya natwe ngaha tukaba tuzi ko tuza kunyinyana tuti asha turaharira nzabona abo muri leta batatu ba mbere baciye baza ku ruhande rwacu batatu ba mbere harimo umwe wa mbere ariwe yararongoye abasaza Sheikh Bujumbura atagihugu na kimwe kigeze kiyishigikira cyayo kiyivugire ikajya jana urugamba gushika amahoro aboneka tukubaka inzego z'umutekano gushikaho dutangura kubaka n'inzego z'igihugu demokarasi gatsimbatara mu gihugu amahoro gatsimbatara mu gihugu mbwira ibyo byakozwe n'abana b'abantu cyane n'Imana irakora Imana irakora reka kugayaho umushitse Imana irakora mwebwe nk'ubu amatora asigaje amezi angahe mwari bwabibone abanyamigambo usanga atangorane bafise mwari bwabibone
none bivuye hirya n'umukuru w'igihugu yabigize cyane Imana abikoze yarunditse mutima mweranda avugira mu munyamugambi wari we wese je narakurikiranye kuko nije mbazwe ibibazo by'igihugu ndakurikirana imigambwe yagiye kwitwara muri sentare ibahize ibwirizwa shingiro yaragiye kwitwara ngo seni yayirukanye hanyuma bose sentare ibahize ibwirizwa shingiro irabatunganiriza bavuye bose batwenga basubiramo amaliste neza uno munsi bose bari hareze dukorera amashimana bose bamerewe neza hari induru mwumva mugabo hariho abandi bakinira munsi y'igitanda hariya munsi y'ameza nibo bavuga ko bitariko bigenda neza abanyepolitike bakinira ku meza hejuru harabona abakinira munsi y'ameza batemera ko abanyepolitike nibo usanga kubera bavugira mu gutwi ibihuha mugabo ivyo ntibitangaje iyo ndavye ingene Yesu bamugira inama baraja kumwumviriza ivyo avuga bakumviriza ngo mwumvise yavuze iki ngo tumudejuwe gute inama yacikorana hariho abantu b'abafarisayo abanyabwenge b'ivyanditse bakuru b'abasaseredoti bagakorana hageze kumwagiriza ibaze ntuzi umuntu batevye bakavuga ngo yavuze ko azosambura ingoro y'Imana bakaba mu minsi 3 ngo ico ni icagiriza ko umukuru biraremereye kabisa ngo garama wowe uragara mukompa nyene mugabe je Imana irafasha pe ngo abarundi ntibatwenga murababaye ngo abarundi ntibatwenga ngo batwenga bababaye ngo ni bantu henga babaye aha je nzongoroka Burundi bwose nta mutumbu ncika muribuka ko mu 8 nagiye mu bikorwa by'ugaruka rwose je ngitangura kurongora igihugu hariho ururimbo rwitwa ngo chômage mu bajene none ubundi agatwego kariyo ico kintu payeje Imana niyo yavuze kigira iki kintu ikizokiza ugwaruka ubu unaka kwahenda ishonje n'ikinebwe gusa nijari nyaruca ryo bwaronye umuriyoni ku mufuka nimumbwire itoni y'ibigori nangahe nta muriyoni urimo zamurareka gushima Imana imeza utera ibintu ikaba ariyo yimenyera operation ikora hariya mu kuzimu ikabizana umuntu ukaronka icyo urya kandi rero babwiye nabo bakinira munsi y'ameza amazi asumira kwibuye iyo babashonje ntibabavuga iyo babashonje mugakare no kubera bari bahaze bonyene kare barya bonyene agacabona ko igihugu kigenda neza kuko barya bonyene mugobo utujya twese birababaje inzigikiza CNDD-FDD ashikanye Burundi n'ahantu hakomeye cyane kandi urugendo rurabandanya turashika musaza yazara bibutse ibuka bashaho ingene twavuye mu buja ngo twabuze amazi twavuga twisubirira mu buja bana fasha amazi akaza bahejeje kuyana turashonje twavuga twisubirira mu buja turashonje Imana igacibahamana cya gisoma turi kuno munsi cyo gusaba inyama ngo ivyo ayo mana yambere ngo yatuduhiye n'ivyo bina uduha n'ikindi duha inyama gusa atakindi kuremera abantu kuremera indongozi kudashima bane ba mama bamushima niyo habaye indongozi zitwara nabi sijuru niba rikorotse ko indongozi irahinduka muribuka Aroni na Miriyamu bagomukanye Musa kandi abavukanye Aroni yari umuvugizi wa Musa Miriyamu yari mushiki wa Musa baramugumukana Imana ubonyene yacigira iki ubunyene uca wampa imibembe urugendo cyane ruhagaze kuko bahagaze gushika kire
murumva ingene yabacereje kubera ubugarariji gusa. Nimuze murumviriza abashahu bakora bariho. Tumaze kuronka amahoro bose bavuze bati amahoro turayabonye. Hariho akantu rero abaverema baca bavuga ngo ensuite amahoro turayabonye ensuite. Abongereza nabo bagaca bavuga ngo amahoro turayabonye how to move forward. Tuti rero ubu tuje mu matora kuko abayakingira bariho. Mu 2005 rero turaja mu matora. Abarundi baca barizera umugambwe CNDD-FDD ucutangura gusanura igihugu turongowe na sokuru wacu Petero Nkurunziza Masimeshi. Muribuka tugitangura ibikorwa rusange, muribuka babigwanije ingene bangana, baragwanije ibikorwa rusange. Jewe ico gihe ejo nababwiye ko Imana izi kuziganya. Imana iraziganya uzoshinga intahe, na bene Israeli yaziganije Kalebu na Yosuwa. Imana yanziganije kugira nze ndabashingira intahe. Imana yanziganije cyo tuma ndayishimira. Kubikorwa rusange jewe nari umushikiranganje w'intwaro hagati n'umutekano n'iterambere ry'amakomine. Ndababwiye abanyamigambwe nibasha nta kindi kizodukiza tutagiye hamwe twese dutangure gukora ibikorwa rusange twubakije igihugu cyacu tugisanure kuko carasambutse. Ndamwibuka umwe yaciye avuga ngo twakubonyesha icyo ushaka, ngo ushaka twe tuvuge rumwe na CNDD-FDD, ngo tujya turebe gukora ivyo bikorwa rusange, ngo turabona icyo ushaka. Ati ntituzoza, ntimurareka, nta kizobuza kwa bene igihugu twiyubakira. Ico gihe twatse amashuri angana iki mu Burundi? Hari amashuri angahe? Hari amashuri ya Eklezia Katolika n'amashuri y'abaporoti. Ayandi mashuri leta yari ifise yari mparugwa. Uno munsi duharurira amashuri ibihumbi bingana iki? Ngo ntacyo turakora. Ntacyo turakora. Mbe bajya bana biga muri amashuri ubu twari kubashira he? Twari kubashira he? Ntacyo turakora. Ndanezerwa ubu rero niyo ndiko natembera asanga abana bambaye uniforme. Ni sawa. Baga Imana irakomeye. Turasanura igihugu kirasubira kuba igihugu kiboneka.